jewe aha twicaye hari umuntu amaze gurungika amafaranga arenga miliyaridi kugira tumwubakira inzu ntarambona sindamubona urumva gusa twaranavuganye urumva avuga ati ni wewe Fabrice ego ndakwiyumviye ko ari wewe acararungika amafaranga na kontri tarasinye twarakoze ama étude spéciale nk'ubu hariho étude spéciale twagize i preventing umuriro urabibona tweri irya soko ikintu cyo kuvuga ngo rirahiye ntibizongera kubaho urumva Iyo uri kuravuga ibijanye n'iterambere ry'inyubako nziza aha mu Burundi izina Manirakiza Fabrice riguma rigaruka. Fabrice ni umurundi yaba mu mahanga ariko agatima ko gukunda igihugu ciwe nico catumye afata iya mbere kuza guterera iterambere biciye mu kubaka inzu z'uburaro bwiza. Aha mubona ni mu Kabezi ariko arubaka igikorwa kigira gatatu cyo kubaka ubwo buraro. Aha ni mu Kabezi aho izo nzu zubatswe mu kiringo c'imyaka 2 gusa. Ico kibanza akaba yacise Luxury Paradise. Katubatembereze tubereke ibikorwa aho bigeze mu kiringo c'imyaka 2 murabe n'ubwiza bwaho ukungene bumeze. Rero ngaha turi muri Luxury Paradise Estate nkuko ubibona ndazi ko akeza yagira dukurikirana kuva no mu ntango muribuka ngaha kiri mu misozi ngaha hari umusozi perhaps wangana n'ijya nzu nyene aha rero twamaze kiringo kirenga amezi 2 turiko turimba uwo musozi kugira tubanze tuwamenaje ubanze uveho rather than that nkuko ubibona aha dufise amazu turafise ayo bitwita ama VVIP ayari imbere inyuma yaho akaca haba uwundi murongo w'ama VVIP akaca hongera uwundi murongo w'ama VVIP akaca haza rero ama maison de ville n'ama apartments kujya rero namamvuga nuko nyene abarundi tutemerana urabona nk'abantu bafashe amazu tukibivuga zitaranubakwa ubu bamaze kunguka inshuro zirenze 3 bisugure ko izi nzu zimaze gufatwa zose cyane gose jamazu nubaka naba ndabisigura je n'amahera afise yo gutera ibihera no n'amahera ava mu bantu hanyuma tukagira ico bita off plan so umuntu agura inzu ikiri mu gicapo hari nk'umuntu n'ubunye navuga ati rega nari nifuza kugura caki kubaka akazu hari ahantu none ibibanza barabihejeje ndasigaje ibibanza bibiri by'amazu y'ama VVIP nkabafise ibibanza bigera kuri 6 by'ama maison de ville nababwiye ko ari aho ntegekanya kubaka ama twin tower amazu y'ama apartment azoba uteranije n'andi fise azoba arenga ijana mugiyo niyo phase ya kabiri rero tuzoyiransa vuba muga bipfuza kwiyandikisha canke kuba baragiyemo baritegura barashobora kuja mu n'agataye bakagatanga ico twita down payment intu byose biba birimwo usivye ama equipment muga uvyipfujije navyo twabikugirira hari umuntu yigeze kuvuga ati shaka mve ku kibuga cy'indege shikanja nibiyiko mu binguri n'umukozi munzani ugende no kuri kote umusumi byo twarabikoze tuvuye ngaha rero ikindi kijya kiryoha ni barco ini barco privé kuri niveau ya gatatu curaba rero ya view banzu yirabire urabona ko abari ibintu byiza cyane hello neighbors n'ababanyi bacu so kujya rero nariko ndabivuga urabona baba ari ibintu byiza cyane ya novuga ati imbere urabona ni hanini ya cyane jardin niniya aho guparika imiduga haniniya ibarabara ritanga access rininiya ikindi rero ngaha ankitanguriye project kuva kuri clôture imetero zishika 11 ngira uco habona hari ujya hajya hose ni wacu rero navuze ko shaka nzohashire station petrole y'ibitoro ndahashire rero naga centre keza amabisi avuye mu Rumonge bashobora kuharuhukira bakaronka utuntu twiza ofeti izoba centre nziza cyane nico twiyemeje nababandi baba ngaha nibarinde kuja kure hari alimentation meza cyane gose icizere nico no munsi ngomba tuganireko icizere bacubatse mu gihe kingana gute kugira abantu bashobore kwizera gukora atamutaye urakoze icizere ni ikintu gikomeye cyane
ni bimwe wamuririmbyi shout out to Sat B kubaka izina. Ikindi novuga ni cyuko iyo wabitahuye bituma ushira amanga mu kubaka ikizere kuko ntaba ari wewe aba ari ugukurimwo ugukurimwe nawe ni Yesu. Now je novuga ati natanguye kubaka ikizere kuri rya project ya mbere ya CS Blue Village kuko ku by'ukuri ntibivuga atawuravye bibona amazu ari hamwe baravuga ati ivyo ntivyokunda mu Burundi mugaje kubera nabona ikibazo kiri muri diaspora twahura n'ingorane mu kurungikira amafaranga imiryango yacu abagenzi bacu cyane cyane mu by'inyubakwa ugasanga bayakoresheje kutariko abarundi baba diaspora bari bageze ahantu bigunga bavuga ati by'i Burundi turahebye. Rero jewe ciyenza nk'umu diaspora bace bavuga ati sha warazi ko n'amahera tugora ntazo yatwiba niyo yatwibana turazi yo tuzobutorera. Ikindi ca kabiri naco cyabaye ikintu cyo kubona ikibuze muri community kuko mu Burundi akazi wasanga kaza ari ingorane kuvuga ngo byaraheze n'ubu ushobora gusanga hari habo bibona nk'ingorane. Infrastructure novuga ati ari ingorane hamwe kuronka ibigwati vyiza nk'ibi ntivyari bwaboneke ivyo rero byari ingorane muri community. Were mu kubaka ikizere we uri kuradukurikirana raba ingorane iri muri community uze nk'inyishu mugabo abajene bariko baradukurikirana ugati ikizere ukiri umujene menya ko guti ikizere ku bantu bingana no kwiyahura ucubaho utariho sono basabira kubaka ikizere. Mu nyuma urizeye kubera ibikorwa bimwe na bimwe by'urerekana n'ishaka ryo kubikora baguhereje isoko abanyagihugu bababwiye ati abene igihugu bababwiye ati zana imitahe nyabona kubaki bamwe barumviye barayizanye abandi nabo baragira kantu ko baraduta ati uburyo ibyo bintu nivyo abayizanye mu nyuma ati twamuhaye uruhusha Fabrice rwo kubaka mu nyuma ati ubaka nation twayimye rwo kubaka harimwo imbogamizi nyinshi cyane n'umunsi ku muntu yasize umutahe kwa Fabrice yizere ko agatahe kiwe ataho karaje agatahe kiwe karakingiwe ibice birenga 100%. Ikigega kijya twagize nico bita mutual fund nagenda babwira ati ikigega ntikigira umu directeur general nta organe direction kigira umu promoter wagishinze muga gicungwa na ARMC igisata ca leta. Na abakigera rero uwa mbere haba hari icyo bita Société de Gestion des Fonds cyo bita Asset Management Company ubu nijye uzokumva yitwa African Dream Assets ikorera ngaha mu mbavu ya Bikor. Umudepositaire ariwe rero uwo bita umucunzi wajya amahera uno munsi ni bankobu urumva umuregisiere ni bankobu hari inzego rero nyinshi komisero compte audit externe zose uza gusanga ziri abajya amahera bikuraye no miliyoni biragoye ntibikunda. None wibaza je Fabrice uno munsi niyo ryo bimeya rimwe ihera rimwe ntibikunda ko darikurayo ntaciye kuri za nzego nababandi cyagisata ca leta kitabonye ko ayo mafaranga agiye gukora ico yagenewe. Nico gituma rero nuba aracugaranye ayo mafaranga aracugaranye kugeza yaho badebloka amafaranga. Ubu rero structure twakoze ni yuko hari abantu bagiye baravuga ngo ubaka nation group bayikuyemwo oyaye siko bimeze ahubwo leta yarageze ahantu iravuga ati ubaka nation group uwo mugambi wazanye ivyo vyiyumviro turabishimye turashaka natwe tuzemwo guparticipa nk'abanyamitahe tubicishije muri bije tuca rero dufata bije na One Africa kuko wibuka abantu bantahuwe ubaka nation group siyo bazanye mu imitahe bayitwaye mu kigega ca One Africa Investment Fund twe ubaka nation group icyo dushoboye no kubaka twerera icyo tuzoronka ni akazi ko kubaka simple as that. Nayo ubundi aba finance ari rya soko ni ryashira hamwe
twakoze twise ubaka landmarks rica rigirwa n'abanyamitahe babiri. Uwa mbere ni One Africa Investment Fund cya kigega na wa wundi rero yashima guherekeza One Africa Investment Fund ariwe BJ. Niho rero haca haza iyo societe mixte cyangwa ico mu Congereza bita Special Purpose Vehicle SPV ariyo ubaka landmarks. Ubaka landmarks rero ikacibwira leta ati ndipanze mpa rero ya contrat ya PPP. Ubu rero baraduhaye contrat ngira mwarabibonye twarayisinye ku tariki 19 z'ukwa kabiri. Itwemerera kuri faze ya mbere gusa kubaka imyaka 3 no kuhexwata kugira dukuremo umutahe wacu tunisubize tubone gusubiza leta mu myaka 24. Harimwe mu bikorwa vyakozwe mu isoko kandi mutaremererwa gukuramwo n'urumena amafaranga yakozemo ajya amafaranga na ya ubaka nation group. Erega kontra ya mbere twahawe yatubwira ati genda mutwereke ko mushoboye, turabahaye uruhusha rwo kugenda mukora ivyo byose bikenewe kugira mutwereke ko mushoboye. Ubu rero hari amafaranga nama mvuga yaba miliyaridi zibiri apana miliyaridi zibiri bakaca bavuga ngo gukubura bro. Hajya twakozemo amayetide, hajya twarakubuye mu isoko, hajya agendura bajya amabati yose arisekirize, hajya nitwe ibyo byose byakozwe muri ayo mafaranga. Hajya twariyimvyemwo mu kugira dushobore kugira amayetide diso abere yakwiye. Twarakoze amayetide speciale nk'ubu hariho etide speciale twagize i-preventing umuriro. Urabibona tweri rya soko ikintu cyo kuvuga ngo rirahiye ntibizongera kubaho. Urumva ivyo byose rero nivyo bikorwa byagiye birakogwa. Rero ba bantu usanga bashaka gusa guca intege abandi baca bivugira ya muhe mugaje nandababwira umuntu yibaza ngo yoca intege Fabrice nacire biraru. Hariho n'abandi bavuga ati ega Fabrice arafise mani microfinance Ajiko wiwe silence ati yameranye n'abagikoresha oya bajya n'uguciye intege abandi. Ajiko ego narayitanguje mugagizwe n'abanyamitahe si genda yigera genda umu actionnaire muri ego ndumufondateur ego muga urumva ni organe kandi habwa uruhusha na arcan. Urumva bacunga ama assurance microfinance is the same thing ihabwa uruhusha na BRB. None wibaza bo guhura uruhusha batakubaje yataye amahera yavuye byagenze guta bayazanye n'abangahe abashize uza gusanga nk'ijya microfinance ugasanga nta nibice 20 kujana je mfise abandi n'aba diaspora bene wacu amayinoti zabo zirimo yego kuje gutwara abakozi ba vacation i Dubai gutembera yego no kugira barabe inyubako ubwehe bumenyi mungutse hari yo n'ubumenyi bwishi ahubwo washibuhoho nuko irifo yuko ndabatwara muri Singapore rero bungutse ubumenyi bwishi kuko nk'ibi bikorwa mubona urabona ko ari inzu hamwe ziba zitewe igomwe. Kera rero bamwe bataraja kugura ubwo bwenge wasanga kubibasigurira bibafata umwanya kugira babitahure ariko inyuma yahajya bambwiye ati Buja City Plaza dushirire hajya tukwere kukundi twubaka Dubai Mall. Rero urumva byaradufashije gose. Nyuma yaho haraje abanyamitahe bakomeye cyane baramutse n'ubwami bwa Qatar kuza kubugendera mu Burundi na Fabrice nikaye kunguko wungutsemwo mbegaho atarakabanga mwaganira. Urakoze akunguko kambere nako nyene gatumye bimbaza. Ikindi naco twarayaze nyene ku mapetesho investment kuko urabona Qatar kibiri mu bihugu ni igihugu cya mbere ku isi gitunze. Rero kugira n'amahirwe nk'Uburundi tukabona bariko baripfuza gushora imitahe ngaha ni ikintu gikomeye ku Barundi twese. Rero je no mvuga ati harahiriwe abantu bamaze gushira imitahe muri One Africa kuko ni kiwe navuga udashaka azoreke kazi bayabonye
haraba investisseur bari play kwishira hamwe amahera akorero nabo nyene bami bo muri Qatar mugaje wumve principe ya mbere kuri One Africa Investment Fund mvuga ati shaka ko twugurira abandi abarundi bo nyene bakwiye canke bananiwe rero nikijya mvuga ati twaragize IPO ya mbere urabona nabo ndashimira abanyamitahe ba mbere kuko nibo batumye nibi byose bikunda ubu rero abazoza nitwugurura IPO tuzoba twavuze ati rero bikiringo kizoba kinganuka inyuma yaho utazoza canke twamaze kugara tuzoca twugurura rero abo bandi ba investisseur kugira ibintu bigende neza rero je no mvuga ati abarundi turabe uvy'umuzirikanyi wacu tubwiye muga ntidutwagwe n'imbura kimazi zigenda ziravuga ya muhe mu majambo amwe twavuganye harimo kwiga gukundana nk'abarundi turakunda kubona mu bindi bigo nka Gabo canke Guinée iyo abaye muserukizi mu gihugu cyo Burundi iyo bamutumye ko abakozi bagenzi be babizi neza azana biwabo ariko mu Burundi tubonye umurundi agiye muri Gabo canke ari hehe akubwira ataho naciye haragoye naho niki two kwiga gukundana hagati yacu nk'abarundi mbe dukundanye byofasha ikiterambere ry'igihugu igihe umurundi azokwemera umurundi igihe umurundi azokunda uwundi ndakubwije ukuri n'isi tuzoyikoroniza mugabo kubera je nkunze kuvuga iterma abantu baca bibaza ngo nukuvuga nabi yo kuvuga ati burya abarundi turagwaye mu mitwe kandi ushaka gukira ingwara arayirata igituma rero tugwaye trufise traumatization ya colonization dufise trauma y'ubukene dufise trauma y'izi ntambara tuvuyemwo urumva kubera ivyo rero ugwanko hagati yacu ruca ruba runini mugivyo tubirengeye mama barundi tugakundana twikuye mu bwo burozi bwo kuvuga ngo ujya n'umuhutu ngo ujya n'umututsi ivyo tuzokora ivy'Imana yotuma abarundi ducikako none fata Fabrice arumwe none ibintu bibona Imana yo mwijuru ni cabona iyi projet nayitanguye hafi imyaka 2 iheze nta nugwa Kongo narifise mu mufuko muga kubera wa mutahe w'ikizere n'urukundo nagize mu bantu numva igituma urukundo ari umutahe ngibiraba none simerewe neza abantu banje ntibamerewe neza abakozi nga twahaye injojo sibeshi ivyo byose rero bivyagwa n'urukundo ntiwo kubaka ikizere udafise urukundo muri wewe Bibiliya nivuga ati urukundo rurihangana urukundo ntirugira ishari rurihanganira cyane burya nico mugabo rubu rukundo atarugwa indyarya kubera hariho urukundo rwo kugenzanya gusa ivyo rero kugira tumaze kubishikako bica bidufasha rero ahi Burundi bivanye niyo circumstance zagiye ziraba tuca tugira inzigo y'agatsikira muri vyose ugasanga turiko turidogaranira ugasanga nkeka niyo usanze umuntu yagize accident ngo ni leta ugasanga ni iki soraye nk'abantu bavuma leta je namvuga ati man none genda witoze tugutore erega leta si y'umuntu ni y'abantu kandi leta irongorwa n'umuntu yagize ikizere mu bantu kimwe twatangura tuvuga urumva rero wewe ukumva umenga hari ivyo ushobora guhindura canke kugira iki paraporo yo kuja guca intege abantu ahubwo genda ubashigikire utabashigikiye uvuga ati reka ndindire opportunity ibonetse cemfata iyo opportunity cenitoza mbe umukuru w'igihugu mpindura ibintu birashoboka wewe bakubwiye icizere wewe so projet za mbere wazihejeje none munsi urazihejeje ugomba mukire ku isoko vuba cyane yaza ko ari vuba cyane ariko abanyagihugu canke abene gihugu urabahevye kubakira amazu oya ntanagato oya erega hari abantu bakunze kuvuga ati Fabrice ukora ibintu byinshi mbe urabishoboye none mugenzi ni je ndabikora je urabona nja kubaka je sinzi ngo nisima bayicanga gute mugandaze kubwira umukozi ati genda muri laboratoire unzanira ama resultat ndaja muri Google ndabe ndaza guhamagara aba professeur bandabire kwa ayo manorma akwiye cyako niko kazi kanje rero nkavuga ati aha niyo bovuga twubaka Burundi bwose niyo bovuga twubaka amasoko yose birakunda kuko umutaha barundi dufise wa mbere na barundi urabona ubushomeri bwacu niwo mutahe wacu
gendura ibihugu nk'izi za Saudi Arabia zamaze kubibona zirirwa ziradutwara umutahe wacu babakozi oui hari ijambo uyigeze kuvuga mu kiganiro giheze uvuga ko kugira Uburundi bube paradizo bisaba imyaka 20 nimba ari inyuma canke imbere y'imyaka 20 sinzi aho ribashatse ko bo icyo nashatse kuvuga ni cyuko ofete Uburundi 2040 2060 irashoboka mugabo dukundanye uribuka cya kintu twagomba tuvuga dukundanye tukizerana hanyuma tugakorera hamwe nico gitumanye n'icyubahiro umupromoteri w'iyo ide akubwira ati turi kumwe twese birashoboka rero jibyo ndavyumva cyane gose kuko burya abantu bagiye hamwe imitwe ikoranye ingingo na ugiye kuraba ibi bihugu vyitwa ko vyateye imbere mu mwanya muto akarorero nizi za Emirates nk'umuji wa Dubai canke izi za Singapore uza gusanga period time vyatumye biboneka ko habaye ama miracles ata myaka irenga 30-40 vyabayemo na uravye akagahugu kacu kuntu ari gato ukaraba ukuntu abarundi bakomeye ukaraba ukuntu abarundi bashoboye bazi ubwenge ubu twovuga ati turiyambuye ubwo buja bw'inzankano bw'insaku bw'amoko turagiye hamwe mu myaka 20 twoba turemye paradizo ibyo birakunda gose akarorero no nimba Fabrice umwe yubatse Lake View ngaha muri izi hectare zibiri sivyo hafi zitatu genda urabizo nubatse muri miriwa no wibaza ngo ni genze ubwenge kurusha abandi cese genze ubwenge kukurusha na wewe no nuko gusa wewe ahuri nahuri urumva aho wo korohereza akakubwira ati turagwaye uburenganzira bwose wocugira CNN mu Burundi uravyuba rero abana b'u Burundi bicaranye indoto zigera kure muga kubera turi muri community mugaye uravyuba ibintu byose biracana canamo genda urabe nk'uba bana hari abajene benshi bafise ubwoba ngo sinokora umugambi ngo mu Burundi nzanye umugambi wanje mwiza ngo baca wawa bawunyiba none ninde yawukwivye uravyu genda bawukwibuza uvuga ati raba barawunyivye muga ntuvuga ngo numvise bavuga urumva cye hari abantu nza wumva Fabrice ntiyokora bijya atari kumwe na kanaka ibiki nibiki arabamushigikiye mu je nihagira umuntu abe n'umuntu novuga atari muri leta yitwa ngo arakomeye azokubwira ngo arashigikiye azobaguhenze ninaza nkakubwira ati je ndi kumwe na kanaka urumva nzoba nguhenze ndabivugiye kuri kamera ni jewe gusa n'abarundi tuvyumva kumwe n'Imana yacu no musugaburira canke tunzi imiryango ingana gute biciye mu cyumviro cawe yakoze ukoresha muri ibintu byose twese turavuga yaba Ubaka Nation fondateur wa Mani fondateur wa Agriculture urakoze je nama hari abantu bakunze kumbaza ati none inyungu yawe ibi je ndababwira ati nukuri ko Imana iri mu ijuru inyungu yanje ya mbere n'abantu mpakazi kuko bantu muri ko muranyumviriza mwumve nta muntu atazopfa kandi ni wapfa niyo uzoba wegeranyije amamiliyari denganuko uzoyasiga urumva ntuze yandirimbo ngo akamanye k'umutsima ntize gutsinde rero itunga rya mbere abana b'abantu twogira urumva ni kurema imitima mu bantu ni kubera inyisha abantu jewe uno munsi kuba mvuga ati ndafise abantu barenga 1000 ku munsi bavyuka bavuga ati ngiye gukora ahantu bazi ko icyo cyiyumviro cyatanguwe na Fabrice Manirakiza muri Bibiliya uzosoma inkuru ya Tabita yari umukecuru yapfuye hanyuma Yesu aje abandi bakecuru berekana uduhuzusha yabashonera ati rabasha Yesu agira ikigongo aramugarura twe rero burya nitwapfa mu marembo y'ijuru urumva ntiwibaze na mahera azokugururira oya ni babantu bazokugururira imiryango bavuga ati uyu muntu yari umugabo hari hageze ko yigira kandi arakwiye ijuru turi ivyabo navyiwe Yesu avuga ati nimwe muzoshingira intahe urumva hajya yari karavuga yuko natwebwe turi ngaha abazodushingira intahe nabo dutegura rero wewe ibikogo ukora amajambo uvuga
ivyiyumviro vyawe uba uri kuramobiriza abazogufasha kwinjira ijuru. Niwashika ugasanga bose baravuma tuyi uwo yari mburakimazi uwo yaragira iki shetani we bazoba yironkeye. Abenshi arige tudashobora kumenya kahise kawe ariko birashobora kuba warakoze akazi gato nk'akaba bakozi uba wifata gute nk'umukoresha imbere y'abakozi bo nukuri kw'Imana jewe ikintu cya mbere ngerageza ku bakozi banje nukuraba ico nita justice muri byose kuko je burya akazi njejwe nukwicara ahantu njejwe gutorera ibibazo abakozi nandi kintu ego ni innovation mugabo menye wari we wese boss uyavuze nabe boss be kuyubuna ibiki nibi rero mu gutorera inyinshi ibyo bibazo naho iyo rero hageze je ko mpa n'umuntu cange na nkirondera dufata nk'umuyede canke wari we wese aca namubwira ati ngo wicara uyu muntu ngira ndamuburanye imbere yawe urumva niya ntsinda aribandaniriza akazi kuko nzoba nihenze nzoba nakoze nabi urumva kuko sishaka nzogera imbere y'Imana ngo bari yiducira urubaza kandi ngaha ku isi hariho ubundi bishoboka urumva kandi je gerageza gutora buto yashoboka kugira ntaze gucugwa ngondagonde erega hariho ubundi naca avuga ati bosi wanje no muvuga nabi kuko nawe ndabubwira ati mugeze ugacugwa ngondagonde usibye ko Imana izoguhana naje navyumvise sinzokwemera ko Imana izohana jewe rero ikintu numva cya mbere nkunze gufatira ko muri byose ni justice mu Kirundi ni uburenganzira bw'umuntu gushira imbere uburenganzira bw'umuntu nayo ubundi jewe vraiment ndagerageza shobora kuba ntari perfect nta wivuga mugandagerageza kuvuga ati ngeze mu bayede mbumuyede ngeze mu babosi mbumubosi ngeze mu bayaya mbumuyaya ngeze mu bakubuzi mbumukubuzi kuko Paulo niwe yatwibutsa muri Bibiliya ati kubaganzwa n'ivyageze nigize nk'uganzwa n'ivyagezwe kugira ndamuhindure so ngerageza ko umuntu wese yarinza byuka kaza ku kazi katangujwe na Fabrice anezegwa ntiyigunge canke ntiyumve ko agiye ahantu atanezererewe. Nico kintu waruvuze nshye nibuka inkuru iraho y'umuntu yabajije avuga ati ugiye ahantu bariko barakora barubakisha ugasanga umuyede n'umuenjeniyeri bariko barashwana uje gutabara utabara nde uri umukozi uri umuyede mugenzi wawe uri umuyede mugenzi wawe nyene oya ico ucuba wibagiye mugenzi oya rege uvuga ati none avuga oya ubwo je namandaba sha i Burundi rero ico kintu kiratumugaje ugutinya abashefu ico kintu ni kibi ati tahira rimwe mwese sha ico kintu ni kibi nta muntu ngo afite amafaranga yigera agwa mu makosa ninde yabiguhenze nawe umuntu afise amafaranga atagwa mu makosa uwo niwe kijuju ca mbere umuntu wa mbere w'umunyabwenge nuwiyizi muriwe ko adashoboye urumva iyo ni filozofi jewe uno munsi no haguruka nkakubwira ati raba ukuntu ndi gihangange uzoca uzumpanura ati Fabrice ugira upfewe w'ubunyene uravyumva kuko ikintu cya mbere jewe nzi nukubahiriza uwari we wese mu byashoboye mugakumenya ati urumva ndibage utazi ubwenge ashima ubwenge urumva muri ico gihe rero ndasabiye abarundi mureke n'ukuri kugira ikintu cyo gutinya ari umushefu wawe genda umubwira ati chef jiki kintu mbona cyogenda uko ni yakubwira ati oya ndafashe ingingo ya nyuma uzovuga ati kazima nari nabivuze mugabo kubera kwa gutinya tuca duceceka ugasanga n'ibintu birapfuye kubera ikindi naco ari gihe umuchef cyangwa boss ashobora gushika kuri za ndoto ziwe kera yahora harura miliyoni 5 akabona karamehera menshi n'umunsi harura miliyoni 3 yego muma ubosi bukamuzamwe ugasanga bwabo entrepreneuria uriko buramuvamo hari abantu bashikirwa kumera akavuga ati ivyanje vyaraherenga urumva kuri ico abo nubujuju canke no kutamenya genda uraba amasosiyete menshi yagiye araci Burundi canke abantu babagwiza tunga wagiye urumva bose bagiye baragenda uko urumva nibaza ko biragoye kugira mbo shout out to Siyoni niwe nama numva ati
ari mu bagwizatunga bashoboye kubandanya legacy yabo. Genda uraba amashirahamwe yahi Burundi uzokumva ishirahamwe zuguruye zikugara zikugurura je naba ndabaraba n'abajene mu misi heze bari bashushe ugasaba bariko barakora utunaturiya ubu bari hehe. Bisigurika ati rero erere nukuboregwa n'amafaranga. Iyo rero uri umu entrepreneur ntubishire mu bwenge, icambere ntubishire mu bwenge canke ngo witwaze uhoraho ubwira ati mana mperekeza kandi uzurancunga ndongora urumva ego ndazi nije nje imbere mugumperekeze aho naniriwe ubibone uravyumva aho uzoba wenyene uri kuriyahura kuko uzogena muri boîte ubone abantu bariko baranywa ruwinara uvuga ati inoti zagwiriye urumva nanje nitwa ziranotse why no ariko uko niko kumanuka kwa mbere hariho n'intambuko n'imvugo rero uzobona bikora biyo uzozubwira ati petit utazi vyisi avyitaguyiwe. So reka turangize ikiganiro ndagushimira ku kiganiro cyiza twakoranye. Twibaze ko abarundi baracakeneye amazu meza baracakeneye kuko intango y'ubuzima bwiza no kugira aho uba imodoka nziza kugira aho uba ibintu bishe biragenda neza mu mutwe cyane gose. Reka ndagushimira. Ndabashimiye gose.